Tefa. We Tefa. Zana intebe shangaho. Zanimwe. Uyazana zibiri. Warose umushitsi. Ni wawe ni wanje. Agira warose umushitsi. Aki. Shaka nice twicare twe turate. Mwaramutse. Mwavyutse neza. Yego none ugiye he ko wiko. Senge gusenga nimona. Ugiye gusenga. Ugiye gusenga bambaye gutya. Gutya. Oya mureka gende. Bawambara wikwize wa muhungu. Ugiye gusenga. Uraza kudusabira. Kuradusabira. Kabona mugiye muza gusigura ufunguruzo hahana. Mugabo uranyaruka. Uti nitwicara. Yari yako charanga. Duharure. Dukomba duharure urafise amafaranga. Amafaranga turinda kuharura twese. Ubu rero ndakubwira yo Stefani. Urabona wewe mwijoro yaje uri kuragona. Turambesheje ariko ndakubona. Jewe nani nari kwikara n'urupapuro ndiko ndandika. Na wewe. Nari kwandika. Ndiko ndakontorora. Umwimu igene wagenze. Narakuretse daturasinzira ndeka kwirwa ndakubwora. Uburo nagira ndakubwira. Wabonye ko bitari bikenewe. Ibyo naraye ukuntu naraye ndabiharura. Urabona nk'ubu nk'akarero nafashe ibigori twakuye hariya kuwa baki. Havuye ibiro binga. Ntuzi wewe waramaze kubyibagira. Umbateje. Ibiro 820. Kuwa baki? Kuwa baki. Mugahogoro naho. Mugahogoro ibiro 200. Hacha muntu uze naho mu kuntaro. Kuntaro hacaboneka ibiro 150. Haraduhombesheje. Ahubwo ahandi hantu naho niyumvira. Wo butanditse mu mvurungu naho. Yego sha. None hari wogereranya. Bijya byo mukabo. Pana kugereranya. Aha no gufata uwundi mwanya wo kugira ngo tubiharure. Urabona rero duharuye ibi ibiro 200, ibiro 150, amajana 420, amajana 420, amajana 820. Naciye nsanga ari itoni imwe n'ibiro amajana 590. 90? Yego narabiharuye. Amajana 2, amajana 5, hama amajana 420 n'amajana 820. Mparuye ntera. Rega nariko ndihenda ibi 200 n'ibi 50 bica biba 90. Niho nariko ndumva umenga warihende. Urumva rero ni toni imwe n'ibiro amajana 590. Urumva itara ndakubwira tukugereranije bijya navyo byo mu kabumba. Ndumva tuzoronka itoni nka zibiri. Yego. Zibiri ndazize. Atabigeretseko. Birashika bikagereka ko mugazi biri zozo ni ntaseswa zibiri. Urumva rero Tefa ikintu nagira ndagusabe. Ngiye ko ndiyumvira ukuntu twoshobora kugurishamwo nk'ibiro amajana 4. Oya. Tukagurisha nk'ibiro amajana 4 mbaza uti kubera iki? Ko muga amajana 4 oya. Nagomba yuko twociye tugura amase yo guteza muri bya bitoke. Gushira muri bya bitoke ikirundi. Nanje numva uko ayo dufise urana ntakwiye. Oya ni make yiko make yose. Je numva umenga naho tutogurisha amajana 4 yose. Twogurisha nyene bikaye bigereranye hama ibisigaye tugace tuza kubika ku koperative. Ariko basuma barakaka jenda bize. Bariko bararaba umwimbo dufise ingene ungana. Tubitse ku koperative rero tukaduca duhengera ibe yiduze. Ereka ibigori kandi biriko birahera. Kandi biri ku mabeyi mato. Mu misi za ibe yiduze biri ku koperative. Gace tugenda tugaca tubigurisha tugasigaza imbuto hama tugaca tugenda tugakoresha iyo migambi rero. Tugakoresha iyo migambi. Mbe urazituma ndarimvuze yuko twogurisha ibiro amajana 4. Nashaka yuko twoguzemo impuzu urabona izo ziriko zirakura. Nanje nakubwira nanje cyiyumviro fise kugura impuzu nibisanzwe. Je nukuri ndababazwa n'abantu benshi bavuga ko bimbuye bace bagurisha bakaza kugura impuzu bambara ngo naho borara ubusa bambaye ntaje haje icori baririho bazuhimbye naho urambara mu gukareka kurenza urugero je nariko ndiyumvira yuko ayo mahera tuyarose afadika twoca turaba tukagura igende tonga ivyo byose birimwo mu byukuri je ndavye umwimbu twagiye turaronka ubu
je ndabona yuko ushimishije turashimishije gose mu mwaka uzaho ndazi bizo umwaka uzaho ntuvuge mu biharage reka n'ibiharage ubu ni vyiza ibiharage je namye kuhatembera ryari na nukuri nawe ndabona ko tutazokwidoga Jane sa burya ahantu twarahomvye urazi iyo turonka imibuto ihateye hose burya twosoromye burya ahantu harashora ibijumba Eka shaka twabuze imibuto muga ntaco ahantu tuharimye hose umuntu azosha hatera ibiraya yego kandi ibiraya vya mama nukuri naho ndazi ibiraya vyo hashora nyene Avyera ngaha nazi twasanga biryoshe gose Eka shaho Zovyo ntibizimvye imbuto yavyo mwisoko uraba ingene zimvye Irazimvye nyene ibintu byo byose nkaze ko byazimvye Sana gahembo Gahembo duhava tuja kukara Yego mahoro mahoro None ahantu hanyu ko hameze gutya None wagomba hamere gute Ubona hameze neza mupfasi Rimwe aha ntaco habaye Je mbona takuntu nkutwo dukamwe twabaye udutoki hajya nta no gututura ubu bukawa bwo bwarapfuye ntaco umuntu akiburonderako indimo ziwanyu urazi ko ndazizi nukuri je ndiko ndayiraba yose ahantu mwe mugeze indimo ziwanyu nta kigenda je ndazi indimo ziwanje urazizi ariko mugabe ico nokubwira coje unyumvirize ndazi ko umufundi w'indimo naho worarurari mukararayo ugatabira amase y'inka nayimpene ngira ngo niyizonya barega muvuga bahikurusa abo bagizi ba nabi inkozi zikwiba zigira gute inkozi zikibiza abarozi babura baza bakahikuruta bagasiga bahakindagira ibyo bahakindagira yemwe nibona nakubwire kuba mudafumbira izisi zanyu nibyo bibatuma kwimbura biki nukuri mwari mukwiye guhindura mu guhindura mugakurikira kujya nyine abandi aho abandi bageze mukabari ko mugenda nishwo hindura gute mukarima kijambe mugafumbira mugatabira isi yanyu mukagira gute none we uravye ntubona ubona hari ikigenda mupfaso Mama kora shatwe ikorere areke kurirwa aratunebwesha ikaso kubanebwesha kora twikorere ko kubakibura none we no kuraba mu kiko bitagashi ne handi wo nyambari we mufundi w'indimo kubisanzwe ngaha yego medata wanje nta mase duheruka kuhazana mugabo nkubu nariko ndavuga ko nabuze imibuto yuko hamarira ko no hatera uturaye none ugira ngo sinzoshirayo udusi ko tuzoba turi kose akakawa ko karapfuye ntaho kikanera none nturi yere mwakagize we no kwisubira ko nahandi ho je ndabona mwebwe nta kigenda kwiye emwe nangwa umwe wese yugururiwe bukaba bukeye ego narafise ikintu nashaka kubasaba Bona je nsanzwe ndi umudandaza nari mfise akabuti gezaho hewe ego mu butike bwawe haranuka hari imiti bahambagiyeyo ituma utadandaza ngo wunguke namuraraba mu ngeragereze nje tugira tubigerageze urumva rero ego ubutike bwawe babusutsemwe imiti Imiti?